ariko ntuzusubire iyo uvuye. Imana ishimwe cyane. Ntusubire kuba imbohe y'icyaha, ntusubire kuba imbohe y'ube bwito bwakubayemo, ibikomere, inkovu, umubabaro byakubayemo. Wumva ibyo bikubereye ibya mbere bikwiye kukuvamo, inzigo yawe igende nawe uvuga ni gukura kwakira indero nziza y'Imana, guhinduka umushaha uhinduwe no kumvira ijambo ry'Imana. Yandi majambo muri bimwe bitugize harimo icyitwa umushaha. Umushaha uri n'ubwenge, ukabamo ibigumbagumba, ukabamo ugushaka, uguhitamo. Kubavuga igifaransa ni ukubibutsa abatariga nabo muzovyiga. L'intellect, les émotions et la volonté. Mu Baroma rero 12 murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, ijambo ry'Imana riradutera intege gushikanira Imana imibiri yacu ngo ube ibimazi bizima byera bihimbara Imana. Umurongo wa kabiri hagaca havuga ngo ndetse kwasanzura, aradutera intege kutishushanya n'iby'iki gihe, ariko tugahinduka bose tugize imitima mishasha. Kadusome: nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanye n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana igomba, nibyo byiza, bishimwa, bitunganye rwose. Aleluya. Akabazo gatoya, abantu mwakijijwe munyumvirize nimwebwe mbakije. Wari gukwemerera ati Imana ntikwagiriza, uragabiwe n'ijuru, uzohabwa n'ibyo kurya n'impunzu uzozihabwa, mugabo wigumire muri zirya ngeso, aho gakiza wumva ugashaka. Wahora wibuka kudukobwa turenganye, ubwo twibuka ko kurya nyene n'intambu n'irya nzara kurya nyene. Wahora wibuka ku ifaranga ukaryiba, ukarokeza amaboko mu mwuga itari yawe, ugume gutyo. Wahora ubesha uk'umupanga ibinyoma, ugume gutyo, ugabuze wigire mw'ijuru. Ako gakiza uragakeneye? Ninde yumva nyota wako gakiza? Imana irakwemereye uzoje mw'ijuru, irakwemereye umwana wayo, irakwemereye izoguhita urya n'ibyo wambara, iguhe n'amazu, iguhe na birya bindi byose, hanyuma ugume wiba uko wahora wiba. Ninde yumva agakeneye ako gakiza? Imana yaratumenyeye icoba ciza gusumba ibindi. Wakijijwe by'ukuri, wumva wopfa umuhombi ibisigaye, ariko ntuzusubire iyo uvuye. Rero Imana igomba ko duhusha. Imana iragomba yuko tuba abantu bahindutse kandi bakura. Ninde muvyeyi iryoherwa umwana we afise nka 12 ataramera amenyo? Mwana afise imyaka 12 mbwa ntaramera amenyo kandi aracyafise imvanda. Ninde yoryoherwa? Ni muremure areha na 12, mugabo afise imvanda, ntaramera amenyo, ntarahumura amaso. Kudakura ni ikintu kibi rwose. Kwa Mungu ndi ngaho
turiko turasenga Imana yanyeretse ikintu cy'impwemu y'ubukuri je nasengeye agace gatoya. Yesu adufashe cyane. Hari kuwa kane Yesu ashimwe kandi Yesu adufashe. Ewe urashobora kuba umuntu umenga uboneka nk'umujeya, umuntu tari mugufi tari muto muto, ariko mu mpwemu niho Imana irabira ibintu. Imana idufashe cyane. Rero Imana irashaka kubona uri umwana wayo ayikunda, uri umwana wayo akura. Wakire gukura rero mu izina rya Yesu. Amen. Mbega yakuze hoho by'igikuriro bisanzwe turabisha amaso mu byo tuzi, nturyoherwa kumubona yateye imbere. Nimba ari umusore ukamubona yashinze urugo, nimba ari umwigeme ukamubona yashingiwe, nimba yarashingiwe ukamubona ashobora gukora igikorwa cinjiza, ukamubona nawe azi gutunga urugo rwiwe, ukamubona nawe azi gufasha abandi. Imana irakugombera iterambere rikomeye, Imana irakugombera kwegera imbere, Imana iragomba ko ukura, kandi mu gukura kw'Imana ni mu buryo bwose. Haleluya. Mu madimansiyo yose agize umuntu, Imana irakugomba kukubona ukura, uhindutse, uhinduwe n'ivyo Imana ivuga, uhinduwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Yakobo cyatwereka ingene vyogenda muri Yakobo 1:21-25 haratwereka ngo nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu, kandi mube abakora iby'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibesha, kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye mu cirore, mu maso hiwe yavukanye, amaze kwiraba akagenda, uwo mwanya agaca yibagira uko asa. Ariko uwitegereza ibyagezwe bitunganye rwose, aribyo by'umwitegerezo, akabishishikara, atari uwumva akabyibagira, ariko ari uwubikora, niwe azohabwa umugisha mu byo akora. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Yirira mwene data tumukumvira ijambo ry'Imana, harimo umugisha mu byo ukora. Mukumvira ijambo ry'Imana harimo umugisha mu byo ukora. Aleluya. Reka twaturire hamwe tuti nzohabwa umugisha mu byo nkora byose ninagendera mu ijambo ry'Imana. Bisubiremo gatatu, nzohabwa umugisha mu byo nkora byose ninagendera mu ijambo ry'Imana. Nzohabwa umugisha mu byo nkora byose ninagendera mu ijambo ry'Imana. Amen. Ubu gukura no guhinduka birimo ibintu byinshi. None nawe niwiyumvire uronse ubwenge, niwiyumvire uronse ugutahura kundi, niwiyumvire ibigumbagumba by'umubabaro bitakikuganza, niwiyumvire udashobora kwinjira muri panike na vese bivuye mu ruhagarara rw'ivya kera, niwiyumvire wuzuye amahoro avuye mu kwakira ijambo ry'Imana. Aleluya. Imana ishimwe. Umunsi umwe sinzi byari bingoye cyane, turasenga n'umwana, hanyuma umwana ugusenga yarazi ibyo ari byo, ugusenga cyavuga twari mu ijoro, umwami Yesu umugirire neza mama, umuhe itiro riryoshe. Sinzi aho yabikuye, ariko ndazi ko byanditse muri Bibiliya. Guhoraho ngo araha abantu biwe itiro riryoshe,
kuko ari wewe unzigamye. Ushobora kuryama neza utekanye ariko wama ubura ubwenge, ariko ugifise uruhagarara uravyuka ukavyukira muri urwo ruhagarara kwiyumvira ivyiza bikaba biratumuza, ahubwo ukaba urahejeje kwiyumvira ingene uzoja kwivuza kure, ukaba urahejeje kwiyumvira ingene uzogirira nabi naka, ukaba urahejeje kwiyumvira ingene hariho naka yakugiriye nabi, izo ngorane zose zikakuzura. Ijambo ry'Imana riradufasha. Sinobabwira incuro rimaze kuntabara, ni incuro zitokwandikwa kweri, ni incuro nyinshi cane. Ndiko ndavuga numva nibutse hari ikintu cari carangoye, kandi n'ubu kibohwa na mpwemu yera, mugabo kiramutse kigarutse cotegerezwa kunkorera ikibi, citwa ishavu. Ariko bimwe mu buhinga Imana yakoresheje ni umurongo wa Bibiliya uvuga ngo icubahiro c'umuntu ni ukwirengagiza ico yacumuweko. Icubahiro c'umuntu umenga ni ijwi rivugiye mw'ijuru. Icubahiro c'umuntu ni ukwirengagiza ico yacumuweko. N'ibindi hariho ubuzima bumeze neza tuzubamwo kubera turiko turagendera mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Abahinga bavuga ko indwara 78% ugendanye n'Imana neza ntuhura nazo. Mu ndwara nimba zose hamwe zitwa 100%, indwara zose ziri mw'isi nimba zitwa 100%, wewe ugendanye n'Imana neza uzoba uhunze 78%. Igitangaza burya ibintu byose biri mu ijambo ry'Imana. Usomye gusubira mu Byagezwe, ijambo ry'Imana ritubwira ngo muze mwumvire ivyagezwe vy'Uhoraho, ivyo yabahaye kugira ngo mumererwe neza. Kumva ijambo ry'Imana niryo ryo kudutuma bigenda neza. Niba uri umusirikare ku rugamba cyangwa ukaba ufise ahandi hantu mwose ukagwana udakoresha inkoho bakoresha ibindi, mugabo ugaciruka ko Yosuwa yabwiwe ngo ewe Yosuwa ivyanditswe muri ico gitabo uhora ubirimbura night and day, nuit et jour, uhora ubirimbura ijoro n'umuraza, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo, hanyuma ivyo bizoca bituma vyose bikugendera neza. Je narasoma igitabo ca Yosuwa atayindi ntumbero mfise, ngomba kuraba ingene iryo jambo ryabaye ukuri, nari nsoma ayo matsiko cengira ndabiraba none Yosuwa vyahavuye bimugendera gute inyuma yo kubwirwa iri jambo Yosuwa 1:8 vyahavuye bimugendera gute. Inkuru yavyo yoba ndende ndayikuze, mugabo muri make Yosuwa niwe muntu atatsindwa ku rugamba kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo niwitondera ivyanditswe muri iki gitabo kugira ngo ushobore niwabirimbura ijoro n'umurango, uze ubirimbura ijoro n'umurango kugira ngo ushobore kwitondera ivyanditswemo, maze uze ugira amahirwe muri byose. Rero biraduha guhinduka mu mpemu, umushaha biraduha guhinduka iyo umushaha hahindutse, umushaha ntutegeka umubiri. Haleluya, Imana ishimwe. Cya kane yarutse intumbero ya kane Imana idufitiye maze kuba umuntu akuze agomba kuba umuntu w'akamaro. Abana bababaza abavyeyi ba mbere ni abana bakuze mugabo ibintu muhira bikononekara kandi bakuze, baca bamwita ikiruruma. Ubwo burebure ivyo bigufu yiriko araca
biramunanira, ntashobora kuba umuntu w'agaciro. Imana nigomba rero ko tubaho. Haleluya! Imigambi y'Imana ni myiza ku buzima bwacu. Imana igomba ko tuba abantu bafite agaciro. Rero gukunda, kugiranira ubumwe no kubana neza n'abo mu rugo rw'Imana no kubagirira akamaro nk'uko ibigomba. Amen. Inkuru ya Dawidi numva no isubira akayikoresha hano. Dawidi akana kagamburuka, agasore kagamburuka, se yagatumye kugemurira bene wabo. Uwo mwanya se ashaje yari atabawe, ubwo rugendo rwari rumuvuyeko kuko arakuze. Mugabo kandi uwo mwanya abavukanyi ba Dawidi bari batabawe kubera yuko barasonza ku rugamba. Mugabo kandi muri ico gikorwa nyene kimwe Dawidi akoze, igihugu nacyo cyari gitabawe kubera bene wabo na Dawidi ntibafungura, baraza kurwana bahangane n'urugamba batabara igihugu cyabo. Urashobora kuba uw'akamaro gahambaye mu gikorwa ukorera Imana, mu kuba umuntu w'akamaro mu rugo. Aleluya! Yesu ashimwe. Sinzi abantu bashasha hano mwaje uyu munsi cyangwa muje vuba, wewe nani ushitse hano wiyumvira umuntu ataco yoshikako? Oya, ça ne devrait pas t'inspirer ça. Ivyo si tuwategerezwa kwiyumva. Yesu adufashe cyane. Oya, noneho uje muri Yesu, uje mu gakiza, uca wiyumvira umuntu abandi bazoguma bakora nawe ubitse amaboko. Oya, siyo muhemu niyo bivuye ku Mana. Ugiye ushaka, jewe nshitse hano nkaraba ibyo abandi bakoze, nkaraba bazanye amashuri, nkaraba bashizeho amabati, nkaraba bashizeho amadirisha, nkaraba bariko bararirimba, nkaraba bariko barakora protokole, nkaraba bashizeho intebe, nkiyumvira ko ata nkungu nayisanzeko, nkiyumvira ko hariho abazipanze. Ivyo bintu binyereka ngo nanje koko ndondera ikibanza ncokeramo nkagira ico maze mu nzu y'Imana. Ubwenge bikenewe cya mbere ni umutima, kuko ufise umutima ushobora no gusenga mu kubabara igikorwa c'Imana ugatuma ibintu bigenda neza. Ndashimiye abasengera bose, Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. N'ubu ushobora kuba mpagaritswe hano n'abasengeye, kandi Imana ibahezagire cyane. Mumere Imana amashyi ku bwabo. Abasengera abakozi b'Imana, abasengera abanyentege nke, abasengera bariko barasubira inyuma, abasengera bari mu mageragezwa y'ivyaha, abasengera bari mu mageragezwa y'indwara, abasengera bari mu bibazo kanaka, abasengera bari mu bikorwa ngo babikore neza, abasengera bari mu mashure ngo bamenye, abasengera abo n'abasenga. Dushoboka ko hariho n'uwundi asenga ati nidukene, nawe n'usenga. Mugabo wasenze neza uzoguma mu mpisho, hari ibyo uzoguma ukorera mu mpisho, ariko Imana izokwerekana ko uri umwana wawe ayikorera n'umutima wiwe. Izovyerekana ko uri umwana mu rugo, ageze kugaburira abandi ku meza bariko barafungura kubera bavuye ku kivi, uzosanga yateguye intebe wicarako, kandi nayo uzoyicarako ntuzobimenya. Imana izobikora. Amen. Kandi abantu bizera ijuru nanjye ndaryizera cyane, niryo nishiza. Muganga ndababwira ngo mbere yo kuja mu ijuru turi mu isi, turi hano mu isi no twarimo tuhare nk'ab'isi, ahubwo tuhare nk'abana b'Imana bari mu isi. Icyo tumari icyiza Imana izodukorera tukiri mu isi. Kandi ikomerwa amashara z'ijoro. Haleluya! Matayo 22:38 atubwira mu bwirizwa rya kabiri, bimeze nk'ibyo bya mbere,
urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Urakunda mugenzi wawe nk'uko. Aleluya. Yuko urafungura ku meza utuca wiyumvira mbega ubwo nta muntu araye ubusa. Urakunda mugenzi wawe nk'uko. Aleluya. Wumvise urwaye ukabona ingene wifuza uzoce wiyumvira mbega abandi bobo badafise nk'aya mahera ndose yo kwivuza biriko biragendera gute? Hari n'umwe noronka hafi yanje nkagira ico ndamufashije. Urakunda mugenzi wawe nk'uko. Ivyo bintu turabikeneye, ariko reka ndababwira ikibazo kirimwo nyamukuru. Suko nibaza ko abana b'Imana badakunda kubikora. Ni ukuri wavyawe n'Imana uraronka umutima w'Imana. Mugabo bisakati kubishira mu ngiro hari aho biba bica mu nzira tutamenye canke tutahaye agaciro. Inzira yo kubishira mu ngiro ivyo bikuri mu mutima. None ndiko ndabivuga gutya nta bantu biyumva umenga nabo ivyo bintu bobikunda kwera. Niyagurika yagurire n'abandi. Ndabizi hariho abantu bavyiyumvamo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Baronse amazi bwiyumvira ko ari abayabuze. Ndazi ko hariho abantu bimeze gutyo. Turi benshi. Mugabo inzira bicamo ngo bishingwe mu ngiro niyicanga abantu. Hanyuma rero ugasanga cya kibito cy'amavuta warariye bate barahera kubera ntiwigeze uhura n'uyakeneye. None babasanga hehe? Kwirigana ry'abambaye irobo wapi? Hadi uzosanga y'abandi ntuzosanga y'abana b'Imana. Twibukanye sije nabigize ni Imana ivuga ngo mugirire neza bose cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Uvyumvise bikagutsitaza uti rero twe muradukuyemo yaye aho gucuza nawe mu nzu y'abizera. Ufise ikiro c'umuceri none uza kubwihande ngaha. Ntushobora kumbona niyambariye agatenge bangabiye ugaca wibaza ngo muhira bimeze neza. Waza kunda mu nzu ukansanga mu nzu bantije kubera igikundiro c'Imana kiraza ku bana b'Imana. Bamutije kuko turi wewe ni bose nta kiro c'umuceri nogenda ndamuhaye. None uzoca ubihande. Tugirirwa ubuntu nituborerwa nico gituma turonka umwanya wo kumesa naho twomesuza umurenda. Ugaca ubona yambaye agashati kera ubwiza bw'Imana bumupfutse ukabona umenga yambaye vyiza naho shira agashati kamwe aguma amesa agaruka. Negeze kunshikira negeze umuntu isakoshi sinabona mbona umenga yamasa neza yambaye neza nta mpuzu afite. Ukuri nkaba ntari bwigere ndamubwira umutwaro uko yoronka impuzu. Bwaba birashika bitewe n'icyari kibaye nja kumutekeza agira agende ahantu yateje kugenda. Ndamubwira zana impuzu dutekere unizi nzinguru ya mbere igishwera nzinguru ya kabiri igishwera zingaheho ntazini Tamara kumbe yambutse imwe nawe ndamubona mu kwisengero mirya nyene nayirenga zana ico wivuga aca fise. None uzomumenya gute uwo muntu? Uzomusanga hehe? Uwuhe kuveri wabitse muhira? Uzomenya gute? Inzira ni zibiri gusa jewe nomenya izonzi zibiri. Ni inzira ya mbere ni ukuronka wicudikana kubera kiza kiro
cawe n'ikizotubwira twese. Genda mubane n'abandi bakeyi muri fraternité. Hajya turi ku manimero Imana irazi ingene ducanga. Ego ucanisha inkwi n'ufise igikumba acana ku muyagankuba ikamenya ingene bacanga bagahurira ahantu kugira ngo umwe afise igikumba azoha inkwi uwucanisha inkwi kubera we bacana umuyagankuba ntakeneye igikumba. Igikenewe no kugamburuka bijya biva mu ijambo ry'Imana cyitwa amafraternité biri ahantu muri Bibiliya. Wemere ubwenge hanyuma niho uzohasanga abantu menya ko ikoti yabo ari imwe. Wamubona mu ishati kugira ngo arashajije kumbe nta gapira k'imbeho agira nubwo amafyeri yiwe nayo uno mu mbeho aba yigabije ngo bijya bigufu vyiwe na kabiri Imana yamuhaye nta gapira afise. Inzira ya kabiri nzi no kurangira n'abarongozi kubera abarongozi batagwaye bategerezwa kumenya ibibazo biri mu bo barongoye. Aramenya umufunguro, aramenya ufise umutwaro wo kuri iyi nzu, aramenya ufise umutwaro w'umugabo cyangwa umugore, aramenya ufise umutwaro wo kuribwa mu nda, aramenya umutwaro aramenya ufise umutwaro wo kujyana umwana ku ishuri. Je n'ubumaye byinshi nk'ibiro nk'amajana 3 zocuza kuwa Mungu nzobona ngubwiye abona bihari n'amazina nzokwereka. Tuma nshimiye kandi ndateye intege abantu bake cyane bihora bibashikira akazana ibyo afise kugira ngo nitwaba tubona babihabwa tubibane. Umunsi umwe umuntu yaranwegeje neza kandi Imana imuhezagire iyo ambwira ati je narishije igitongo niyumviriye ko bishoboka ko mwebwe mwomenya umuntu akeneye ibintu mukayimuha kandi narabamenye bunoyi kandi narayitaje ntibikwa. Jewe rero inzira maze kubona ni ukubana n'abantu mukamenya kandi ntiwomenyana n'aba bose tegerezwa kuronka umuzingi mutoya mubana. Na wewe umunsi washikiriwe n'ibikwega nta buryo nta n'ubibutse ntawe ubutse ibyo akenewe gufashwako uzosanga aho hantu hari ubuntu bw'Imana bwo kugutabara. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Icyo cya gatanu nacyo gikomeye kandi musanzwe mutahura ni ukubera isi umuco ni umuntu. Muri Matayo 5:13 kugeza ku 16 ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri umunyu w'isi ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki naco ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri umuco w'isi igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Ntabo domeka itara ngo baryubike kw'igisimbo ariko barishira ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abe ariko umuco wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze so mu ijuru. Imana ishimwe. Abantu benshi cyane baracakeneye gutabagwa, baracakeneye kumenya Imana, baracakeneye gukizwa. Umuntu umwe aheruka kumbwira mu mutuga ndamubwira ibya Yesu ngira twese atamukeneye. Ambwira ko nkwiye no guhagarika kumuvuga kugira ngo ntituhambe tubisangane. Rero maze kubibwirwa ubu mu mezi make aheze hariho mu kwezi kumwe nabibwiwe ni mu 8 nabibwiwe n'abantu babiri bose mu mutuga
rero abantu benshi bari mu kutamenya. Mwebwe urabona twaje hano mukabica mugira ngo Ngozi yose yakize ishwi. Hari benshi bakimerewe nabi, bakeneye umuco wacu, bari mu mwiza, ntibabona iyo biva n'iyo bija, barabihiwe, barakeneye umunyu, bariko barabora, barakeneye umunyu ubarinda uko kubora. Bibiliya tubwira ngo ukubora kuzanwa n'uruhendo rw'icaha. Abantu bariko barabora, rero turakeneye kuba umuco n'umunyu w'isi. Ibintu Imana ntigomba kubihusha kugira ngo nabo bakire amahano azoza kubatubasha Imana. Hazoza amahano kubatubasha Imana, kandi nayo bari muvyara bazogendamo, nayo bari mama wawe azojamwo, nayo bari waguhaye inka azojamwo, nayo bari mwigisha yagufashije kuva mu wa mbere azojamwo, nayo bari waguhaye umuriro w'umubanyi azojamwo, wakugwaje ku bitaro azojamwo, wakugiriye neza azojamwo, natihana ayo mahano y'abatubasha Imana azoyabona. Ntawe ushobora kuronka ubugingo atabwakiriye. Abantu barakeneye kwakira ubugingo budashira. Nuko amahoro y'Imana abane nawe. Jambo niwe tara yakira hacuza umwiza rigakesha ijoro ryo mu buzima bwe.